Hello bakuzi ba ELYMIX TV ndabaramukije. Ni ELYMIX behind camera kabari Ponda Boy. Twagiye muri Village Market aho twagiye gutemberera umuririmbyi ari karabice bigacika. Niko ntituzi yuko ari akorera ariko dusanze yicaye ahantu natwe twifuza ariko twicara kugira tuganire. Tuganira biratatu mbona mugira subscribe kuri ELYMIX TV kugira tuganire nawe tumubaze cyamuzanye ngaha nivyo yifuza yuko azobahereza abakunzi biwe n'abakozi ba ELYMIX TV. Mbona mugira subscribe ntimwibagire gufyonda no kugakengera. Kugira tuganire akaba ari umuririmbyi yakoze indirimbo nyinshi kandi zagiye zikunda. Umuririmbyi yakoze amarapo ashushe yagiye korana n'abaririmbyi bagiye batandukanye ku ndirimbo nyinshi zagiye zikunda kandi turamubaza ni byinshi tumufitiye tugomba kuganira ko reka tumuramutse hama twidondore ariko mwe mushobora kutamumenya ariko reka arabibwira bakozi ba ELYMIX TV nitugira tudekona bite musore safi boys neza mazina to boy BELCHRIS Imbere first rapper zigo FLZFZF jitine boy first down them afisa amazina menshi sana amazina menshi kubera kiwe wahise mu kwita amazina menshi kwanda bikonda nyene Bere Chris bamumenye nka Bere Chris bamenye nko muraperi wo mu Burundi ipfuza iterambere arimba indirimbo za Nord muraperi w'indero ko wise mu w'indero muramaze kubona yuko abaraperi batagira indero avance navuze abandi navuze jewe je ndafise indero ku bwanje koze nduba umuntu wari wese kandi nta muntu mburi indero mvana widisenga nyene yuko umuririmbyi w'indero ariko biva hariho abatagira indero birashoboka bibaza bon sinzi sinovuga mu bandi mugabo shonze cyo no kata muntu arangira ko ntafise indero niyo mpamvu mfise indero bose ambya ko mfise indero Chris umuraperi kugira nyene umuraperi tumakire muri ELYMIX TV ikora mu gahogo Bere Chris twifuza mu kugira bakumenye nk'umuraperi ubanze bikore mu gahogo kugira bamenye ati uwo turi kumwe ninde bikore ndibaza nivyo wemeye yuko uzokorera abakunzi bawe umuziki ndibaza nitukugoye Put your hands aduze ibiganza yaba umwana canke umusaza avuga neza ko ndi wa kwanza ubivuga atakunyegeza na office ubuhanza nguma ndakuganza shakubaze cenza niko ndabigenza abanegro bamakashi turi fresh koma mashi umurashi umujeshi umubwigwa na tashi tari jeshi canke vasachi ndabarusha kashi heavy bash uye ni Bere Chris arikoze mu gahogo mu kubahereza agapera go ndirimbo z'imisitari akora neza Bere Chris baravuga keshi uko bavukana na Camerigado byo bari byo. Yeah, of course, and if Bere Chris tumumenye yuko ari mutoyi wa amukurikira inshuro zingahe bon nibaza ko gikusi kumenya ko dukurikirana ahubwo gikuru ni kumenya ko tuvukana ariko tumenye yuko bantu Bere Chris ari mu bana banga tumenye umwidondoro wa Bere Chris nta kibazo ndibaza bon ntacyo bitwaye mugabo hari gihe ikintu uvuga ati kibyaryoshe ko ndakivuga muri no mwanya cyangwa umuntu akazogishira hanze mu kindi gihe kugira amakuru kuko ndabivuze byose rimwe ntimwonke ivyo mubaza mu nyuma Bere Chris baravuga yuko Bere Chris niwe muririmbyi muto aje atavyorosha eske urabona yuko umuziki wawe n'amashure bigendeka neza ni bon sana ntacyo bitwaye mu gihe ibintu cyose ugiye umwanya wacu kandi ubuze target icurimwo hageze umuziki ukamenya ati nkora umuziki hageze nani ishuri ukamenya ati umwanya w'ishuri just ukamenya ukuntu ubiha umwanya wabyo utandukanye nagihe umwigisha mushobora kuba muri wo kubera bivanye n'ukungene wamenyekanye ugasanga uri kuramugara kuko bavuga ko ngo abaririmbyi kenshi baragara ntagihe ushobora kugara ku murezi wawe bon nibaza ko umwigisha n'umuntu yubahitse kuko umwigisha niwe yigisha na president umuntu wo kubaha rero sinomva impamvu umujana ko byo bustare ngo nukuri umuririmbyi kuko ugenda kurondera bujya bumenyi byo kwishura bujya buzo nagufasha no mu muziki wawe umva niho ufata ujya muntu aguha bujya bumenyi ugende kumugara ko cyangwa ugende kumwereka yuko umengura murenge meme sina aho hoteli imbere umwigisha kuma umwigisha Bere Chris ari kwita kwishuri ryari kuko bitwa primaire bro Bere Chris akora ikosa kangahe ko nko ku muntu mwishuri kosa akunda kuguhora mwishuri nisho ndatekereza ego byamaze gushika nkasibanye akabimora nagiye bakwirukana kubera baba bacire kunyirukana bon oya Chris nacererwa Bere Chris tuje kuyaga ku ndirimbo ruka gusohora indirimbo yagiye kundwa cyane yitwa Salima kugira uhite mu kuririmba Salima wabikuye kuki be ujya Salima twabonye kuri cover bari Salima yo bari umukozi wa Salima n'umukozi wa kugira uhite mu indirimbo yite Salima uwo mukobwa aguyibuke kugira umwitirira izina rye
Bon Salima ntiryari izina ryiwe uwo mukobwa ni izina ahubwo natoye kanaka ndarishira mu ndirimbo ariko siryo yitwa wo dukundana. Ariko bagiye kuvuga ko indirimbo uheruka gusohora umukobwa umukunzi wawe yitwa Salima. Bon ni kado ku mukunzi wanje. Umva rero nubwo nomwita Salima naco babitwaye mu gihe mba nari mutaziye wo bwiwe mu gihe bariho namba nahayo kado. Sivyo men izina navuga ko natoye job ganje nkagitirira izina ryiwe kugira nshobore kuririmba indirimbo ndamuhe kado we. Yeah. Uri ni bidirimbo Salima hamwifatishe kurusha izindi ndirimbo nyinshi zakajyamuhenda kugira ifatishe cyane nubuhe buhinga wakoze. Nova nta buhinga kiretse ko ushobora kuririmba indirimbo nziza hama ukarondera promotion yayo hama ukagerageza kurondera ama TV online just ibintu nk'ivyo byo bishobora gutuma wipushinga nibaza ko ari ivyo ubuhinga nabwo n'ubw'Imana mane nta muhinga ari kwisi. Yeah. Very Chris aradutegurira ibindi bishasha muri iyi minsi. Byinshi sana stock iruzuye. Very Chris ifuza gukorana n'undi muririmbyi wa ryari. Amakolabo muri studio ndafise hani izindi ndiko ndandika hariho indirimbo nyinshi mfise nibaza ko amakolabo nsazwe ndafise n'izindi nzozirondera nibaza ko umunsi hageze ko nsora indi ndirimbo nzora bati swate sore kolabo canke sore iyo DJ nyene. Yego. Ndashobora kukubaza ikibazo kimwe ariko ndibuseye kuyinyene. Bface na Fabilove niho hamuririmbyi yo bakora neza kurusha abandi niwe ni murapere bakora neza kurusha abandi. Jesse nkunda gupenderera ndakunda kuvugisha ukuri. Bface no murapere wo Murundi kandi arabizi kuririmba bikora neza na Fabilove nuko mugabo burya ibintu birarutana kandi hariho ico bita kimwe na bibiri. Fabilove kubganje vraiment ni Fabilove. Bface ntacyo dufa vraiment kandi arabizi ko ari umuntu sometimes bishato na tukanavugana ngah kubganje vraiment Fabilove ni best kuri Bface kuko ukurara aba Fabilove arakora ibintu byinshi bishoboka kandi agakora ibintu usanga bifise novuga gute yiyumviye ko cyane gose gusumba ati gute ukurara nko muri nani muri umwaka Fabilove akoze hit zose aso indirimbo start to call me master ni hange cyose na mahit kandi ugacura aba 4 years around the Fabilove muri collabo ninde mitaraso kwitwa ijoro na 4 years niwe yabivuze kuri radio Sadbi ararondera Fabilove mu ndirimbo izina remix just ucubona ko umuntu yagiye akora cyane gusumba uwagiye akora cyane gusumba ubundi ucunamubona hamukabona uko umwe wese uko yavyigenzamo muri ivyo bintu byose ucubona difference. Yeah. Urashoboye kuvuga urashobora gutanga umuco ku ndirimbo nyinshi wagiye usora ariko urashobora kuvuga yuko Salima n'indirimbo yagifatisha cyane kuri izi ndirimbo natwe ukabuheje kuvuga yuko Fabilove arusha kuririmba Bface kandi urabidesi urashoboye kuvuga nyine ko ari byo ashoboye kumurusha ama nawe hariyo makuru avuga yuko wewe uri kuririmba kugira urabe ko mushira hasi Kiriko nubona ko bizokugo Kiriko inde yakubwiye ko nayivuze ivyo bintu ko makuru abivuga. Je novuga ko Jesse ndi muri competition y'umutima mwiza pana y'umutima mubi. Just bisigura ko umuntu wese umuririmbyi abari muri competition kuko ugenda mu muziki uje gukompeta n'abandi hariho benshi basanga bagutanguriye n'abazi nyuma yawe kandi umwe wese yifuza gushika imbere umwe wese yifuza gukurusha umwe wese yifuza kuba umustar gusumba sivyo rero avaye konja mu muziki nta muririmbyi n'umwe je naje ntinya gusa ndabubaha bose. Bisigura ko rero sinshaka ko tinya umuntu n'umwe kandi ntibizokwigira bibaho gusa umuntu wese nzomwubaha rero novuga ko nta muntu ntinya nta n'umwe bro. Witeguye gute muri iyo competition bamaze kuvuga yuko witeguye guhangana gute nabo Rappeur bagenzi bawe? Nakubwiye iyo umuntu ari umujeshi cyangwa ari umusoda ntumenya aho intambara ibera ntumenya aho ibyago bizira umenya umwanya n'umwanya ubavuga ati genda ugwane cyangwa usoro ravuze sivyo nanje mba ndigado umwanya wose mvuga ati nakari karakora ifoko nanje nkora hana BD kugira ibintu bigende neza paka nkora ngo kugira ngo nkore ngo byinshi no bike vyiza just ku buryo numba hari wabayakoze nk'indirimbo zitatu ushobora gukora imwe ikamushikira cyangwa ikamusomba nivyo mba nifuza kenshi naho usanga bigoye ariko abari ivyo niko navuga. Niwe muririmbyi witeguye gukorana nawe muri iyi minsi? Collabo ni benshi sana abo planify gukorana nabo ni benshi mugabo
uwo nzokorana n'ubu sindamumenya kuko navuze ko deja hari indirimbo zikiri muri studio ndashobora gusohora muri studio cyangwa hari n'ibindi cyashye biravana ya bizovana plan nico gihe nzo bamwe masoye kiyindi mugenzi wa mwana kuko ni vuba ndashavyumvira tugira gukorana akiri inde kiriko akiri abo navuze nzokorana n'abantu benshi nzokorana n'abantu benshi no ashobora kuba arimo cyangwa ataburimo birakunda mugabo ico nzico umuntu wese afise talent kandi abikora neza tuzokorana kandi n'ubonye narimwe ari mu basetala kandi afise BD mu gihe bizoba bikunze tuzokorana nta ngorane babuze beef wiyumvira beef iriko biri hariho beef business na beef navuga ko ibirimo bya bintu by'umutima mubi usanga muyikora ari ugasanga muri kumurondana muri quartier mukava mu by'umuziki mukaja muri vie privée y'ubuzima busanzwe nibaza ko sinumva beef wagombye kongera ariyo turavuze beef mbe wewe wifuza kugira beef ya business na ikora nkakora ikintu mbona ko kizakava kinyinjiriza paka nkora ibintu by'umutima mubi cyangwa umuntu tubonana nabi atamatongo dupfa nuhe muri riviga mu Burundi bavuga ati je nokorana nayo beef ni benshi mbashaka abaririmbyi bazwi jewe pana ko nkorana beef n'abantu batazwi cyane bon beef ya business no ikwana Fabilove no ikwana na 4 years no ikwana Sabi n'abandi benshi baruriro n'abandi abantu mbona yuko tubikoranye byoshobora nanje kunduza cyane kushikana handi hantu pako bikwana n'umuntu bitogera base cyane bitogira aho bishikanye sawa murakoze baravuga yuko Chris ari umuntu wa mbere agara ibyo bintu nibyo kamusa barabesha nk'umuriri byagara wo muhanuri bo muri byagara hariho kugara positive n'undagara negative sigura ko ashobora kugara kubera impamvu kanaka ugasanga umuntu arabuza umwanya bivanye n'ibyo abarimo par exemple nka Diamond ni bavyita kugara bon niko ndakubwira bivana no kuvyita par exemple nka Diamond sivyo bo nkubashobora kumurondanga mu interview ugasanga aranse bivanye n'ibyo arimo cyane nuko tifata yize cyane iki umva ntabagaye mugara n'undi muntu agara atampamvu kandi ukabona ko umuntu mu byo ari karagaramwo bisanzwe cyane atari bwagire ko ashobora kugara nibaza ko uwo muntu abagara muri yo sense mbi akwiye guhindura ingendo akamenya ko turi ku isi kandi juste atampamvu yo kwishira hejuru cyane kugira ki motive ngo umuntu artiste cyane ngo umustar cyangwa umuririmbyi ya mugabo mu gihe yabikenewe nyene yabikenewe mugabo je ko bwanje sindabikunda sindakunda kubiha valeur ya be ama TV online wabo yahagaciro cyane gose kuko arafasha cyane kuko ma TV online ni nka medias ni nka yandi maradiyo kuko aragerageza nyene gupushinga ibikorwa kure gusomba kuko umuntu ari hanze arashobora kubona intuzenya mission yakoze ku TV online cyangwa undi muntu ari ahantu hari hose kwisi arashobora kuyibona kandi TV online postings ikintu kizokwamaho meme sina nubwo bobo gifuta ntabwo bamaze kugitora bazocama na gushika ku muhero wese rero umva ikintu kizokwamaho n'ikintu cyo guha valeur maze kumva uzi yuko bamuje televiziyo yiwe nk'umu journalist yahora yitangira umuziki ndundi wewe wabyifashe gute pardon maze kumva yuko bamuje TV yiwe yahora akorera wewe wabifashe gute inde bayive obisira koze bon ntavyo narenzi namenye ngah gusura umva bimaze ko birababaje kuko naco dufitane plan yo gukorana umva ko abahombye cyane nanje ariko mbamhombye kandi abandi ba artiste bose babahombye kuko arafise benshi bakorana arafise benshi byafasha akabapushinga canke TV kabapushinga nibaza ko nta muntu byoryohera tegeza kubabara umva n'ibintu bitaryoshye muri make ego sawa murakoze kuko tubikubajije kuko yaramaze iminsi arira igihe cyose agiye ku ma TV online arira asaba yuko mugarukanira TV twakuba twazindutse tubona bari ko aravuga yuko TV yewe yagarutse nakayiga jambo mubwira kugira akamunezera abone ko bamukurikirana kandi bamukunda uzira koza uri hose aza ko icyo ukora turabizi kandi abo pushinga turabazi aho uri hose kuba byagenze fresh imana yabikoze imana so umuntu bigende neza cyane kandi ndazi bizogenda fresh ama rotare wagize mu bikorwa ari gukora muri iki gihe bayivye uzuraba ukuntu nyene ushiramo ga speed kugira bigende neza juste uyirike indirimbo Salima niyo nifuza ko tuganira ko cyane niyo ngarutseko
Salima n'indirimbo warayikoze wayikoranye n'umuririmbyi ujya muririmbyi kugira kwemerere kugira aguhe collab hari akantu waramuhaye Bon, si navuga byinshi kuri collab yanje na Black G ku byo twahanye gusa icyo navuga ko nuko nomushimira cyane cause nta bintu birebire yaragize ahubwo yafashe nko young brother wiwe nka petit frère wiwe aramfasha hari hose ndamushimire cyane ego nakaka jambo mutekerera nkuko bavuga yuko bagufashije kuko urumva nta kintu wamuhaye urumva yagiye bagufasha nakanga jambo mubwiye Bon, icyo navuga nuko namushimira cyane hamubwira agumana umutima wo gufasha umutima wo gukunda aba petit frère biwe babumva ko bafise esprit yo gutera imbere canke bafise irindi shaka même si naho bataramenyekana mugabo babuze udutru tumwe kugira bashobore guca mu nzira kanaka ishika ego nibaza ko ari byo bavuze ko Black G yazimye wewe uhora wiyumva gute urabona yuko nivyo cyangwa sivyo je sinavuga ko yazimye ati gute ko afise n'indirimbo shasha yitwa Bado kandi ayikategura na video yayo sinumva rero ko bavuga ko yazimye gusa icyo navuga umuntu ashobora kuba atari karumvikana cyane ku ma medias cyane ku ma TV kanaka wanashima nawe nyene atashaka ngo avyirukemo cyane gose navyumva abishatse kuvyirukamo vyokunda rero ntibabisiga ko yazimye gikuru umuntu ko abafise talent gikuru umuntu nuko abafise identité yiwe bamuzi gatuye ninaka kandi bakaba bazi n'ibikorwa byo yakoze hama byo umuntu kumera nk'utari kara trendinga n'ibintu bisanzwe kuko nabaririmbyi benshi bari hit twemeye gose mugubu tutazi niho naho bari rero ibyo nibisanzwe muga yatarayigumana arashatse kuja muri mode y'umuziki cyane gose arakora kandi biragenda neza cyo navuga ashobora kuba atari muri mode y'umuziki 100% afise ibindi bimufatiye kidogo ariko ndazi Black G hari hose Black G no muntu akaze cyane no muntu aririmba neza no muntu yandika neza no muntu abishatse no bunyene uwo mwobega mu misi mikeye ya ndirimbo ubifuza ugiye gusora muri iyi minsi izoba ari collab cyangwa izoba uzoyisora wewe wenyene navuze mfise ama collab mu studio mfise indirimbo ndi jenyene umva sindamenye nzosora ya mugabe ndashanda shaka gusora collab cyangwa sora ndi jenyene zoza ariyo cyo video abona ko ndifuza ko ari video mugabo uruva biravana n'uburyo mugandi ko ndifuza bama ko 2020 ntohera nasohoye video twitegejera taribanga ubu turi mu kwezi kwa kangahe turi mu kwezi kw'icumi ariko kuriko kuraja mu 11 ya muri November muri kwezi kukuriki ya ubu twitega yuko bakozi ba ELYMIX TV ni ELYMIX muri kumwe kuri iyo microphone za ELYMIX TV behind camera kabari Ponda Boy aravuze byinshi arivuze ko agiye gusohora indirimbo nyinshi kandi zigiye amuzokunda nkuko ari umuririmbyi yakoze neza kandi mubizi ko ari umurapera ariko arabicira gacika nga muri industry ya Buja Flavor akaba ari Bell Chris arababwiye yuko abazaniye bishasha kandi atagiye kubyorosha simbere kuri YouTube yiyo muragira subscribe kugira mu itega ibikorwa vyiwe Anime hari kibazo mwifuza kumumbaza ariko nifuza yuko yobwira abakuzi ba ELYMIX TV yuko ico kinari ico baravuga yuko Fabulous mutagihuza ngo nikwera ngo nakigufasha mu muziki ivyo bari Fabulous sinibaza ko twakaguhuza cause ujya turetse guhuza abandi nka bose twatudahuza nevyo byagenze gute birashoboka yuko ngo hari indirimbo yifuza yuko ngo gukorera ngo gufasha muri video hanyuma ngo uvamo ngo nyamba ngo waramugaye ko ariko mugabo turite nk'isaka agendo bahamana agendo bahamana wese meme no mufana cyane n'undi muntu asanzwe rwose ndamwoba urumva sinagenda kuba ka Fabulous mugenzi Valerie mugenzi ni Chamariye ariko mwarashobora oya ntibiranigera ariko bizohoye shasi nibaza vama birashika naho uzivyeje ariko sinibaza bikize naho tuba tuzi ukuntu tubigenza nka twebwe cose turakuze kandi turazi ko nazibona zidakumana amahembe ya sawa reka turindire ibyo ugiye kutuzanira ama ELYMIX TV gusanze ngaha mbe hari ikintu wifuza nyene gufungura muri soko tubona ni soko nziza cyane tugusanze wicaye ariko nitwamenye ivyo urimo hari iki business ugomba gukorera ngaha bon business naza ko ntaho bivuga ubu gusa naje gufitiye abajama bakora ngaha ariko si business izo haba canke bishitse bikagenda neza umuntu azobivuga mugabo ko namwe nta business ndafise eko bisigura yuko abajama ari bo bagutengereza bakakwambika nk'ubu
bon icyo sinashishako cyane gusa abona aje kuraba ntabwo banakora n'ibintu by'impunzi bakora ubundi buzi mugabo nahangene n'impande yawo hama ibyo kwambikwa navyo umuntu anyambika sinkunda kumugura kenshi kose kenshi ndiyambika ndagenda nkagura nkiyambika ya dusanzwe uberewe dusanzwe uri swaga dusanzwe wambaye ibintu bizimvye mbe nk'ivyo bintu wambaye bivana nkanga ubona mberewe kwanza cyane ndakunda aje guhava rero kubegwa gusumba ibeyi ikintu kubera ko hari umuntu ubwira ibeyi ugasanga nta bitawe neza ko naho novuga 10000 canke 5000 nababona ko navuze menshi nababona ko navuze make ariko abakuzi ba ELYMIX TV babwiye ati je nambariye nka kugira nabo nyene nibifuza kwambara nkawe urazi ko muri kiyo cha Jamie nta kibazo ndibaza bon jewe uzoba kene kwambara nka Jazz ndondere hama ndambye ko nashobora kubikora ukurondera he bon kuri Facebook ntwabere Chris First Rapper hama mpe na idea y'umuziki pako ambwira ivyo byonyene ivyo ni bon mugaka n'andi ma idea y'umuziki kugira dufashanya muri byose yego kuzi ba ELYMIX TV twari kumwe na Belle Chris tukatuyaza 3 n'ibindi nivyo agiye kubategurira nabongira namusezerere rekaye atubwire ico twomufasha abakunzi ba ELYMIX TV ndazi ko mufite umutima w'urukundo yifuza ndibaza yifuza mwebwe nyene kugira mu bana mumufasha mumufata mu mugongo Belle Chris nakaye kajambwe ELYMIX TV yagutembereye bo ELYMIX TV ndabwiye much respect makoze sana ku ma interview